isi ibyavuzwe na Yesu wenyene byose byamaze gushika intambara inzara n'indangano byose byamaze gushika ibyavuzwe na Yesu wenyene byose byamaze gushika intambara inzara n'indangano byose byamaze gushika Mwami Yesu turagusabye inkomezi muri iyi minsi y'iherezo twenyene ntitwoshobora Mwami Yesu turagusabye inkomezi muri iyi minsi y'iherezo twenyene ntitwoshobora gukora abana ba Kristo n'abasenzi bananiwe n'abari imbere bananiwe benshi biyonjoroye gukora abana ba Kristo n'abasenzi bananiwe n'abari imbere bananiwe benshi biyonjoroye intambara z'idini n'amoko n'akarere zashize abahinga nabo barondera amahoro ntibaronke intambara z'idini n'amoko n'akarere zashize abahinga nabo barondera amahoro ntibaronke Mwami Yesu turagusabye inkomezi muri iyi minsi y'iherezo twenyene ntitwoshobora Mwami Yesu turagusabye inkomezi muri iyi minsi y'iherezo twenyene ntitwoshobora gukora abana ba Kristo n'abasenzi bananiwe n'abari imbere bananiwe benshi biyonjoroye gukora abana ba Kristo n'abasenzi bananiwe n'abari imbere bananiwe benshi biyonjoroye amagara Imana nyene imbabazi itanga amahoro kuko bize n'abahinga bose isigabananiye amagara Imana nyene imbabazi itanga amahoro kuko bize n'abahinga bose isigabananiye Mwami Yesu turagusabye inkomezi muri iyi minsi y'iherezo twenyene ntitwoshobora Mwami Yesu turagusabye inkomezi muri iyi minsi y'iherezo twenyene ntitwoshobora gukora abana ba Kristo n'abasenzi bananiwe n'abari imbere bananiwe benshi biyonjoroye gukora abana ba Kristo n'abasenzi bananiwe n'abari imbere bananiwe benshi biyonjoroye